Jewe nitwa Manirambona Vianney, benshi banzi kw'izina rya Mugisha, nkaba ndi umu jeune candidat député indépendant, ndiko nitoza mu kibanza c'abashingamateka muri iyi ntara yagutse ya Bujumbura. Nkaba ndi umu jeune yajanye dossier muri seni ubwa mbere bwa bose, igenekerezo rya 9 z'ukwezi kwa 12 2024. Mu yandi majambo natanze imigambwe yose yemewe n'amategeko mu gihugu c'u Burundi hamwe n'abigenga bose kujana dossier muri seni. Nkundira mbanze kubwira ahubwo ivyo nshima hama ivyo negura ndabikubwire mu nyuma. Ego tuvugana ukuri ntaho bideha urwaruka rw'u Burundi twagiriwe ubakwe dufise n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi ari umugenzi w'urwaruka. Ivyo ntaho bideha muri Afrika nzima nta handi hari bwo haboneke n'icubahiro yemera ko ari umugenzi w'urwaruka. Iri nibakwe twagiriwe. Iri foke rero urwaruka rw'u Burundi tumenya ko twambaye ikirezi kandi tukamenya ko cera. Nyiricubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi ntakatagira kugira ngo afashe urwaruka. Yarashinze ikigo payeji mu ntumbero yo korohereza urwaruka, yongera ashinga n'ibanki y'abakenyezi kugira ngo n'abakenyezi boroherezwe. Ivyo nivyo gushima kandi nivyo gukenguruka. Ivyo gukenguruka ni vyinshi ariko nivyatumye mpaguruka nk'umujene ngo nitoze giti canje navyo birahari. Mbona ko hari bitarashika. Nka jewe ngiriwe ibakwe nkashika mu nama nshingamateka. Icambere numva umutima wanje wipfuza ni cuko nobona barya abakozi bato bato benshi bakunze kubita baboyi bafise ikigo, iyo bahuye n'ibibazo kanaka bashobora kwitura, ico kiza kwisonga. Urasanga abantu benshi bakora ubuzi buto buto, mfashe kuri abo bakora ubuzi bwo mu nzu n'ubundi buzi bwishi buto buto ata kigo kihari bashobora kwitura. Nkavuga nti je ku ruhande rw'iwanje barya abakenyezi uhora ubona badandaza ibintu aha mw'ibarabara, ku vy'ukuri nk'uko nitoje ndugwaruka kugira ngo ijwi ryanje rishobore gushika kure, ntako ntazokora maze gushika mu nama nshingamateka kugira ngo mbone barya abakenyezi badandariza mw'ibarabara, ico nokwita mu kinofunofu commerce ambulant. Ntako ntazokora kugira ngo mbone, nzogerageza gushitsa ijwi ryanje kure kugira ngo mbone barose ibibanza mu masoko atandukanye, batange ikori ritabavuna, gutyo n'ikigega c'igihugu kibandanye kihabombokera guko naho baba bariha make make. Baca umugani mu Kirundi bati isorosoro igwirira yija. Arashobora kuba ari make make bariko barariha kuri ivyo bibanza bahawe, gutyo n'ikigega c'igihugu kibandanye kihabombokera. Ico ntosiga inyuma rero gusaba leta ikongereza utwigoro isanzwe ikora mu gushigikira urwaruka. Hari urwaruka usanga vyagaragaye neza ko rudashoboye kwihangira imirimo. Leta we muvyeyi wa twese itanga akazi kuri urwo rwaruka. Je nifokaliza urwaruka cane kubera nitoje nk'urwaruka. Ego niye nagirirwa bakoreye nkashika mu nama nshingamateka kubera ko nzoba mbaye umujene wa mbere ashitse muri ico kibanza. Ntegereza kwitaho ineza y'abajene, abakenyezi n'abarundi bose muri rusangi. Ijwi ryanje nkumva ko ryashitse kure. Ikibazo ciza cane. Jewe Mugisha nahisemo kwitoza nigenga kubera yuko witoje urungitswe n'umugambwe kenshi na kenshi ubanza guserukira inyungu z'umugambwe. Jewe nahisemo kwitoza nigenga kugira ngo niyo banyizera bakantora nze nserukire koko inyungu z'abene gihugu, inyungu y'abanyagihugu, inyungu ya gwagwaruka babakenyezi. Imigambi yihariye ntegekanya niyo nadondago, imigambi ni myinshi mugana navuze les essentiels. Iki kintu c'abakozi bakora mu nzu sinzi nawe ko uciyumvira ko ukakiraba canke sinzi kukunda kuganira nabo kenshi ukabona combien de fois uzubona nk'umukozi baramwirukanye nka saa moya z'ijoro, nk'uwo mukozi umwirukanye kugira agende hehe. Muga hari ikigo categekanijwe arashobora guca acitura sanduti. Mu vy'ukuri ntawo bideha ukuntu inama nshingamateka itunganijwe. Iki kintu basaba amajwi 40% ni intambamyi ariko kirashoboka. Muga tubivugisha ukuri ni intambamyi kuko ugira nk'amajwi 40% si coroshe ariko birashoboka. Ahubwo ngiriwe ibakwe nkashika mu nama nshingamateka n'ugusaba leta ikorohereza urwaruka muri bicanke biriya. Uti gute? Urwaruka ibiruzi birani vyinshi mu kwitoza mu bibanza bifata ingingo. Akarorero ugasanga ingwati basaba urugwaruka urayibuze.
ugasanga imyaka basaba ntibikwemerera. Ico kwihutira rero nk'umujene azoba yashitse mu nama nshingamateka nugusaba gwashitse ijwi ryanje kure hamwe irya ngo ati basaba igabanywa biboneka mbere bibaye ngombwa ifutwe kugira ngo umujene yoroherwe kwitoza mu bibanza bifata ingingo. Hanyuma irya myaka basaba niburi bikunze ije munsi ya 25 ans, ije munsi ya 25 kugira ngo urashobora gusanga ugwaruka rufise ivyiyumviro birashe bishika kure kurusha ufise imyaka myinshi mugasanga bagwaruka gwazibiwe ngo nturakwiza imyaka yo kwitoza muri bicanke biriye. Ubutumwa notumirira abarundi bose muri kino gihe c'imyamamazo nukwiyamamaza bahiganishwa imigambi, badahiganishwa ibitutsi n'amajambo mabi, bahiganishwe imigambi hama abarundi baze bitorera imigambi. Sinorangiza kandi ntateye akamo abakenyezi, ugwaruka, abatama n'abatamakazi, abagabo, abanyagihugu muri rusangi bazotorera mu ntara nshasha yagutse ya Bujumbura kuzompunda amajwi nk'umujene yajanye dossier ubwa mbere muri seni ndi ku nimero 200, ndi ku nimero 200 ko nije ntangurira abigenga bose. Norumarema yo badatanguza imigambwe nije nari kuba nimero ya mbere kuko natanze imigambwe yemewe n'amategeko mu gihugu kujana dossier muri seni, nongera ntanga n'abigenga bose. Rero sinorangiza ntabahamagariye kumpunda amajwi mu kutora ku nimero 200. Hama sinogenda natanze na nimero ya telefone kuko ari ushobora kuba motiva afate umuntu ngomanda mu telefone ndamubaze ubwanje personnellement. Nimero yiwanje nkoresha kuri WhatsApp ni 68 453 078 68 453 078. Ariko ndafise n'iyindi isanzwe idakora kuri WhatsApp 65 873 73 65 873 73. Aho rero mu bintu byo gufana inkino jewe ndi umujene entrepreneur nkuko musanzwe mubizi, nsanzwe ndongoye société des jeunes entrepreneurs, ahubwo ndi umujene akunda ibikorwa. Bo abo vumbaza uti mbe Mugisha arakunda inyama cyane ntazakunda inyama mbo inyama taroza nibaza ko atazikunda. Numujene w'imyaka 32 navutse mu 1993 navutse mu yandi majambo mu ntambara yo 1993. Urumva ko ivy'intambara atavyo nzi niho navuka. Nurumva ko ndi muri nouvelle génération. Kukubera ncandagaruka gatoyi hariho ushobora kubaza ngo hariho umuntu azi muri we ko umujene ari umuntu afite nk'imyaka 5, 8, 10, 15. Ibwirizwa nshingiro ry'igihugu cy'u Burundi rirabitomora neza. Umujene n'umuntu ntari munsi y'imyaka 40. Ico rero maze kuromarika ko ari benshi cyane batakizi. Sinzi ko ari kubera je nkunda kwiyinforma nkasoma cyane. Sinorangiza nta kengurukiye abaduhaye akakanya kugira dushobore gushikana ijwi kure. Nongera nkengurukira abo bose bafata akakanya bagakurikirana iki kiganiro ntanze. Nongera ndabasaba gutora kuri ya nimero 20 nimero 200. Murakoze.